boss yavuze ati oya Vichou genda muza aririmba mugabo ubu ashize kwa kabirya karenze akabirya nakabinywa aca rihereranya The Fighter Production ara telefone manager mubira tumviriza ndashaka Vichou na band yiwe kubera kano karirimbo bakoze akaririmbo muntumye niyumvira ibindi bintu birebire yavuze ati twugurure vacances canke iki sama turi muri vibe imeze neza cyane ati murashobora kuza kugurura ikibanza canje turirimbane na Sadbi. Okay. Naje nzoca nombora nzoca mbu mugenzi wawe naje. Sawa sawa. Vichou love. Natokea Buyenzi. Napenda kukula pilao. Pilao na nyama. Murakoze. Napenda kukula pilao na nini pilao na nyama hao ni watu wa Buyenzi sasa watu wa Nyakabiga nao Nyakabiga sikusema watu lakini Nyakabiga wanapenda wali ile ya maji na renga Black Gorilla Oli King Pro the Black Gorilla shaka bitwa dufise umutumire uno musa amaze kumva umutumire turi kumwe wamaze kumva ko ari umusaza iyo umaze kumva izina nk'iryo indirimbo murayizi simvuga amajambo menshi kubera yuko ivyo amaze gukora ni byinshi amajambo si menshi yo kugira ngo yidondore ngo babwire ngo ndinde n'umuze yakoze byinshi amateka arayafise rero nibaza yuko uno musi yatuzinduye n'indirimbo shasha indirimbo imaze iminsi isohotse reka tubanze tumikaze kwanza umusaza Vichou love karibu cyane mu Vichou FM yambo cyane murameze neza biriwe cyane urakoze ya umengo uvuye gushooting bari muri tunani oya kazi ni gahagarara ahubwo kaguma ari kenshi reka mbanze ndamutse bari kwarakurikirana Vichou FM nibaza ko Vichou bamwumvise yaje tuyage rimwe abiri hama tuzofata umwanya ukuye neza tuyage neza vyisanzuye urakoze cyane amaze kumva ko ari Vichou love yamaze kwishikira ariko umusaza wewe bakunze ku bintu byinshi kandi mu bintu bakunze oya wowe twiyibye oya Jesse niba twebwe ubu dusondetse mwifuza iki mumbarire twifuza dushiremo akantu ka vibe gato iva ka vibration tuje muri mood ya vibe napenda kukula pilao na nini pilao na nyama hao ni watu wa Buyenzi sasa watu wa Nyakabiga nao Nyakabiga sikusema watu lakini Nyakabiga wanapenda wali ile ya maji na renga si basi urakoze cyane Vichou love na urakoze gose Vichou love turajya cyane kukwakira mu Vichou FM urabona ko ari studio nziza cyane ubona ari sawa kubera ko ntanze kubivuga ari je nari nzi ngongira ndavyivugira none nkobo bava bibaza ko wamaye igiturire kugira ndabivuge okay naco bivuge wewe wamaze kubinanga nta kundi ndaza kubivuga mu bundi buryo urakoze cyane mugabo hano nyine urakoze cyane ni Vichou love tufise ngaho no munsi muganira music on air Vichou love indirimbo vibration imaze iminsi ndatu isohotse inspiration y'indirimbo vibration yavuye bon urakoze nibaza ko inspiration nibaza ko abantu ino ndirimbo bayizi cyane kuri TikTok barazi udu challenge twagiye turahaba ama Vichou nawe aravuga ngo kubera iki je ntojana nibigizweho generation donc ivyo abantu baba bariko barabamo kubera ko imbere yuko tuba baririmbye tugomba kubanza kuba abantu iyo umaze kubura umuntu rero bijya biba mu kibano nivyo turirimba apari vibration nagize gutya nibaza nko bumvirije indirimbo dupfiki ndirimba ibiri mu bantu ndiki ndirimba ibiri mu bantu donc mana dusenga ndirimba ibiri mu bantu donc kubera ki ibi byo nto biririmba asante sana Vichou love nuvuga ko indirimbo inspiration yavuye mu bintu biriko biravugwa cyane kuri TikTok nibaza abantu benshi barayizi niho havuye inspiration y'indirimbo yes hama Vichou love nibaza yuko urabona neza yuko indirimbo hari haciye amezi 3 gusa indirimbo isohotse yindi yitwa Agasafari kumwe na video none hagati y'izi ndirimbo zibiri indirimbo vibration muri kira kigwa gute cha ibivanye na ukompaye n'ijya yindi urakoze cyane indirimbo vibration iriko yakigwa neza cyane nikimenya ngira urabona kuri YouTube yuko ama commentaire aba bariko baravuga ukugiye gutandukanya mugabo benshi bahuriza ko nakoze ikintu batari biteze ariko kandi
akizana mu buryo bwiza urumva ko iyo umuntu amaze kubwira ko akoze ikintu kimeze neza iyo umuntu amaze kubwira ati by'abandi babona ko ari ibintu bisanzwe bakinisha Vichou yabibonamo amafaranga urumva ko nk'uyo we wabatahura ico muririmbyi abari karakora urakoze cyane yes Vichou Love kubera ko nakagaruka ko tujana nagomba kubaza ikindi kibazo mega Vichou Love uramaze kubona ko abaririmbyi benshi bo ngaho iwacu mu Burundi abantu musangiye akazi iyo bagiye mu bintu bya karaoke benshi barakunda guca umuziki umenga ubwiye hasi karaoke kaduga cyane bigenda gutwe ngo managing ibintu bibiri bigume bifise poids byose kino cyose ni program iyo wagize program neza iyo program yawe wayipanze neza akaruriro ka hafi fatira ku munsi wawe wewe wikanguye mu gitondo ukora iki ugakurikiza kimwe ku kindi haraba kubwira ati mbanza ncikangura ndasenga eje gusenga nkaraba telefone ma message hama nkaja muri douche nkibrosa nkoga nkagira ibiki hama nkitegura nkagira ibiki sasa no mu buzima rero bwa misi yose mu muziki muri bino bintu karaoke canke gusohora indirimbo nuko ibintu bimera iyo upanze programme ibintu vyose biraba vyiza ariko iyo utabipanze bajya bacava ngo urumva ngo muri karaoke ngo ntibikunda gute ninde yabahenze ko je ndabishobora ni kubera ko hari uburoro bwinshi kandi nawe ko bizi Vichou Love nibaza ko iyo experience urifise ko umuntu amaze gukora ibintu byinshi hari abantu benshi bamaze kuja muri ivyo bintu byo kubwira amakaraoke usanga kariyeri ya solo yagiye mu muziki yiwe reka ndabiguhe neza iyo ufashe umuziki ukawufata nk'akazi karaba akazi iyo ufashe nko gukina gica kibigikinisho muziki nto bukibaye akazi muri ico gihe jewe umuziki nawo ufashe nk'akazi nawo ufashe nk'ikintu gishobora kuntunga ikintu nshobora gukora kikampa amafaranga kikantunga kigashobora no kuzontungira umuryango muri kazoza asante sana nyishira kwiye ikindi naco Vichou Love dore wakuba turonka album yawe bivanye n'ingene warose feedback album yawe ubona gute hariho plan yuko abasukunzi twongera kandi kano canke none vibration singiye kwitari muri album ariko ubu hari ukuntu ukora ibintu byawe kimya kimya ibyo rero tuba dukeneye ko sometimes ufufu nuwe yapfa en fait ego urakoze ahubwo kumbaza ico kibazo nibaza ko Vichou canke The Fighter Production dukora ibintu novuga ngo ugutandukanye nuko abandi babikora kubera ko twebwe ikintu cyose kiza mu mwanya wacu akarorero iyi vibration iyo yagomba gusohoka ni iri mu ndirimbo za vuba Vichou yakoze muri studio donc kugira abantu bavyumve neza Vichou afise indirimbo nyinshi cyane zicaye yicaritse muri studio afise studio yiwe ngira ivyo ntawe utabizi hama indirimbo ni nyinshi afise Vichou ziri ngaho mugabe yo hagize agacamwo nkibi bya vibration Vichou acacishamo abavyibuka neza baribuka igihe ca covid igihe mutima dusabiye abantu b'abaririmbyi ngo adusabiye kwa president ndasavye vraiment bano bantu muraberega mutame ibintu biranse inzu gufungura ntibigikunda hama kiriya gihe abavyibuka neza naciye nkora uwo munsi nyene ataminsi ibiri yaciye nari nkoze indirimbo yitwa mutima bivuga ngo Vichou arajana nibigezweho uwo mwanya sasa nimba mwifuza indirimbo nobo mwandikire Vichou kuri Facebook Instagram meme no kuri YouTube mu manuri miriro muvwe muti Vichou turashaka igikorwa gishasha gikome icari cyo cyose uza kuduha twebwe turashaka igikorwa gishasha indirimbo ndatsiko zihari muri The Fight urakoze cyane indirimbo zihari muri The Fight ariko arakantu ngaha mwakoze umusaza manager twamubonye muri video ariko nuko murakora ubuntu bwanyu The Fight ni The Fight irisa nuko kenshi nkunda kubwira abantu ntibujya The Fight ni ya mbere abantu bagaca babifata ukundi mugabo sinda babeshe The Fight Production si jya mbere nabivuze kandi sini jya nyuma The Fight Production iracari ya mbere mu gihugu cy'u Burundi asante sana nibaza yuko ni ibintu bigera bigaragara kugiye kuraba ku rubuga rwa YouTube harimo ama performance agiye atandukanye n'amari ku Gatumba live concert Gitega warakoze ibintu byinshi no kuira idi niho wari wibereye warabibonye umusaza mba ndahari urakoze cyane Vichou Love twitege ikirere inyuma ya vibration nko kuri kuri bivuga mugabo gikorwa kitudome connect ubwa mbere mu vyumve neza yuko indirimbo vibration yazananye imigisha idasanzwe kubera ko igenekerezo gindwi ukwezi kwa gatandatu Vichou yaronse igiteramo ico giteramo gifise umutwe witwa Vibration Concert
n'ibyo tuba dushaka kuba. Uravyumva? Iyi ndirimbo yazananye imigisha kubera ko igisohoka haheze iminsi 2. Hari umubosi yavuze ati oya Vichou je ndamuza aririmba mugabo ubu. Ashize kwa kabirya karenze. Akabirya nakabinywa. Aca rihereranya The Fighter Production na telefona manager mu biratumviriza. Ndashaka Vichou na band yiwe kubera kano karirimbo bakoze. Akaririmbo muntumye niyumvira ibindi bintu birebire. Yavuze ati twugurure vacances canke iki. Sama. Turi muri vibe imeze neza cyane. Ati murashobora kuza kugurura ikibanza canje muri The Fighter bati ivyo nivyo twari twifuza. Bivuga ngo rero mu Nyakabiga igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kwa gatandatu hazoba ari kwa gatandatu nyene baze ikibanza citwa Big Land tuzoba tucugurura ubwa mbere for the first time. Yes. Tuko tura vibring. Nino ndirimbo ikizamwo vibration abo mu Nyakabiga bakunda kujya umuceri nirengarenga bazoze bavyumvirize kwanza tubiririmbire neza. Cyo tubaenda kwa nje Nyakabiga kandi time. Nikura kwa magoye naenda yafise. Ego. Sawa sawa. Safi sana. Iki nacho Vichou Love iyo uri kuririmba karaoke kenshi indirimbo zawe nukunda kuzivuga imbere cyane. Kunda kuzijimba iyo bazigusabye abantu bari kumviriza. Kubera iki utameze nk'aba bandi utangura wowe byiwawe ari byo utangura kugumushira imbere hanyuma byo ukabikora uko bisabwe gusa. Kubera iki bijya bintu? Biriya bintu ndabigira kugira ngo ndabe mbega abantu barakurikirana Vichou. Mbega harabo babipfuza ko Vichou aririmba iziwe gusumbiza abandi. Kandi ubu rero nivyo bintu harawe mwino minsi. Ubu benshi uzamva ngo oya ubanze okay nimba uririmba 5 z'abandi. Muri zo 5 shiramwe 3 ziwawe. Yeah, of course. Ngaca mvuga nti aho orero kandi je icyo unsavye ni direct ncandagikora. Direct cyo bikora. Yego. Amaze kumwaza kubwira ati icyo usabye cyagikora. Nikuvuga ko uramaze kumva ko ni byiza ko bavuga ati nkeneye kumenya fan base nkeneye kumenya abantu ko barankurikirana kugira ngo yumve ko turi kumwe. Genda kuri YouTube mwandike Vibration, kuri YouTube wandika Vichou Love, ugenda urabindirimbo nziza cyane urayumva n'indirimbo nyene yo kujya vibe, indirimbo yo kudetinga ariko musaza none tuvese dukenga kugira ngo nyene tuvese dukeya nyene muri Vibration. Tuvese duke. Oya reka abantu bayifeeling kuri YouTube ni sawa. No kuri radio. Turi kumwe. Ko turi kumwe twagiza ko kuba tugufise. Akantu kaduhe vraiment ntutubani. Abuze ikintu kimwe. Fata umwanya mwiza tuzane swat piano cyangwa guitar. Cyo dugira. Tange show nziza. Oya wavuze ko uzoza kwitanga ugarutse. Je ntangorane mfise. Bisi na shida. Je ndo umuntu w'abantu. Radio igicu. Jewe ndi tayari ndabivuze abakunzi bino radio igicu FM. Jewe ndi tayari igihe cyose mwonkenera. Ndaza kandi turakora show iteye ubwoba. Ahubwo umwanya uzotubana muto. Urakoze cyane. Reka ntanga umurongo wa telefone abanywanyi nkabakeyi gusa bakwandike bakubaza ibibazo canke bagira ico bavuze. Nimero ya telefone 69 0420 0421 76 382. Kumwe na Vichou Love muri studio z'igicu FM. Ibibazo biri canke bitatu birarekuwe ko mubimubaza muzamukoze cyane. Kubahaye bike. Biza bashaka baze byinshi biza kuvana n'umwanya. Sawa sawa. 69 0420 0421 76 382. Turi kumwe no muririmbyi Vichou Love mukari wa live ari muri studio wamaze kumwumva. Ibibazo bicanke bitatu canke bine bivaza kuvana amasaha canke n'umwanya dubihereje ko muca aca bishura. Umwanya wa mbere ku murongo yamaze kutwakura. Allo. Oui ni sawa. Turi kumwe na Vichou Love muri studio z'igicu FM. Arakumva muvugisha. Yambu cyane. Jewe ni sawa meze neza kutatubwiye akazi na je ko nitwa Vichou nawe witwa gute? Sa Ego turakumva Hussein ni Hussein turakumva. Yo. Ego. Azoze kukubona. Arakoze cyane. Ubwa mbere tubaye turakura nk'ibiteramo nsanzwe mfise ico twita concert live canke karaoke. Minsi yose ya kane ni kuri Gera Plaza no mu Kamenge, hama vendredi samedi ni Sky Star, hama dimanche ni Samuel's Hope. Ivyo ni biteramo bisanzwe burindwi.
hanyuma ku munsi wa gatandatu igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatandatu mfise igiteramo gikomeye cyane tuzokugurura ikibanza cyitwa Big Land mu Nyakabiga haruguru ya Life Center barahazi ni ku Gicenda Nyakabiga ya kabiri. Nibaza ko rero atampamvu yo gusiba kubera kwinjira ni ku buntu, turashaka ko abantu gusa bazoza bitwaje amafaranga yo gufata kamwe canke akishwe n'umuriro na kabrushete canke ako gusoma. Voilà. Urakoze cyane. Ibibazo biracabandanye nyinshi zose. Sinzi ko ibintu utabyishura. Bwa twakiri undi munywa. Ibindi vyagutariko. Yabajije ngo ubatse canke. Okyo ambabari. Vichou narubaka hama imiziki yabajije mfise ni myinshi kubera ko aho ngeze ubu ubwa Vichou mfise album zibiri. Hariho album yitwa Ambargo irimo indirimbo 14, hariho album yitwa Ikete irimo indirimbo 20 ahubwo ni zitatu, hariho na album yitwa History irimo indirimbo 10 aho ni kugi donc novuga ngo ku ruhande rwa Vichou nakuye mu Peace and Love urumva ndafise album zitatu ndafise na single nagiye ndakorana n'abandi bari menshi cyane. Ubundi buri ku murongo allo ni sawa ni Jose mukama wanje gikorani igiteramo kizobera mu Nyakabiga Nyakabiga ya kabiri ikibanza ni gishasha citwa Big Land. Arabonetse ngo na mahoro ndi Jonas wa Kirundo ndamukunda cyane Vichou Love akomere ku muheto arakoze cyane. Barakwiye kuzadushiramo ngo ni Kirundi ni kavuze uyu ndirimbo z'ikirundi mvise ku gatumba icimana yifatanirije nakwisanzemwo jegeza ndirimbo cyane ni nyinshi pe. Arabonetse ngo na mahoro ndamukiriza Vichou Love ma telefone ni menshi ndamukiriza Vichou Love ati assalamu alaikum ndakwemera sana hama vibe irakaze hama dutemo n'ibindi twiteze byinshi kuri wewe hama ndi Willy ndabafise kabisa jewe namwe muramfise indirimbo ziraje. Haronza ati bite ndi iva kuri Gardinoro oya mufate Vichou ntave ngaho adacishije ko nadutemwo ubis safi kabisa ndakugumite oya ntangorane. Nani ku murongo allo ni sawa mumeze neza muri bande musakuye muri hega munywanyi Cedric kumutakote kumuna Vichou Love ibibazo bica nk'ibitatu canke intererano yambu cyane aho kumutakura mukunda gufungura iki oya ivyihariye umuceri wo mu mazi canke ipirawo sawa yaga ndakumva yego nikibanza kiri novuga ngo kizokorerwamo umuziki n'akabari yego sawa twese asante sana. Aronza ati Black Gorilla ndakuramukije ndi Vichou Love Sebastien Mukajaga ndamukiriza Vichou Love hama mubwirire ngo Imana iguhe kuramba hama ngo igete aracariho turambane mugenzi igete aracariho uretse ko atakiririmba gusa. Uni munywanyi yitwa Hussein aratwakuye Hussein allo ni sawa Hussein ego inde oya nta ndirimbo turaririmbana pe. Ushaka tuzoririmbane aciriko antwumva ko ari cifuzo ciwe. Ni Cedric ngaha kujya amatafari hari indirimbo yitwa ngo kenguruka niko yitwa mumbarize Vichou Love na mupenda sana. Uyarankurikirana indirimbo yitwa kenguruka iri muri album Ambargo. Aronse ngo ndi Aimable Kungara nkaba ndamukunda cyane Vichou Love jende mufana wiwe nkaba ndamukunda nkaba ndumusudere arakoze cyane je nkundwa mwe nabore nanje ahubwo ndabakunda cyane. Arabanza ati mukari wa live dutemo dusikiye vraiment hit song ni MC Sule Imani Puyaka ntawacharaza aradutamwe mukari ntawacharaza kabisa niko tayari. Useni kandi allo sa turirimbane na Sadbi
Okay. Naje nzoca nombora nzoca mbu mugenzi wawe naje. Sawa sawa. Igisabo ciwe muri The Fighter nibaza ko bacumvise. Na manager nga uba batabizi na manager tuba turi kumwe aguma yumvye nuko murasaba kabisa. Aguma yumva kandi manager no wabwira ko manager wa The Fighter n'umuntu yumviriza sana kandi n'umuntu azi ivyo arimwo. Yes. Mu manager benshi babitanguye kera barabihevye. Nico gituma nivugira ko The Fighter ibari ya mbere abantu bagaharira. Hari benshi babo tutazi niyo bageze. Rakoze cyane. Umunywanyi wa nyuma ku murongo tumwakira kugira ngo Vichou Love turangiza. Oui. Hello. Murakoze cyane. Akanya k'ikiganiro gasana kariko kararangira, reka tumushimire Vichou Love. Natokea Buyenzi. Napenda kukula pilao. Pilao na nyama. Murakoze cyane. Karako tugushimire Vichou Love kwa utaje ubutumire bwacu. Mwakoze namwe kumwa uno mwanya ariko sinogenda ntabivuze nkuko nari navyemeye. Studio nziza iri ahantu heza. Studio ituje ifise ibikoresho bimeze neza kandi bivuga neza mu gutwi bitamena amatwi ibintu safi kabisa. Congratulations. Asante sana. Igicu FM ibintu ni sawa mugira amahoro menshi cyane. Merci beaucoup. Imana iguhezagire cyane. Twese. Mwamaze kumva ko ari Vichou Love turi kumwe mu kiganiro music na tunamusi. Icyo tugusaba nta kinja kuri YouTube wandike Vibration indirimbo ya Vichou Love imeze neza. Ori King Pro, The Black Gorilla, The Black Gorilla, Ori King Pro, The Black Gorilla.